Banywanyi ba Hejuru TV, uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba kuwa gatatu ku itariki ya 17 ukwezi kwa kane 2024. Turabahaye ikaze. Reka dutangure turamutsa benshi bagiye batandukanye badukurikira bari mu bice bitandukanye biri i Bujumbura, vyoba vyarengewe n'amazi bivanye n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika, bivanye kandi n'imvura iriko iragwa, ndetse dufashe uyu mwanya kugira ngo tubihanganishe bivanye n'ibihe bitoroshe muriko muracamwo. Ni inkuru rero tubazaniye muri uyu mugoroba, igisabo ca benshi coba cumviwe. Umukuru w'igihugu rero nawe akaba yagize ico akora, akaba yakoze impinduka zikomeye cane, ariko kandi zijanye n'ingingo yo kwimura abantu bava mu gisagara ca Bujumbura aho bahageramiwe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika hamwe n'imyuzurira. Izo mpinduka muri aya makuru nizo mugiye kumenya. Hoba hari umurwi woba washizweho kugira ngo uhangane n'ico kibazo, ariko kandi bikajana n'ingingo yo kuba bakura abenegihugu bose muri ako gace kagoramiwe n'imyuzurira. Muraza gukurikira rero abari muri uyo murwi, n'abantu 17. Bikaba biri mu itangazo rero ryasohowe n'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu, ndetse biriho signatire y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo byose rero mukaza kubikurikira mumenye abo bantu boba ari bande, ese uwo murwi woba washizweho vyoba bizogenda gute, woba uzokora iki? Byose ni muri aya makuru, ntuze gucikwa. Ikindi mwomenya tuza no kugarukaho muri aya makuru nuko abenegihugu bose baba mu gatumba boba bagiye kwimurirwa i Mubimbi, nkuko rero vyatangajwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, bwasohoye n'iryo tangazo. Bikaza bikurikira rero ingingo zafashwe n'ubundi n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Muri aya makuru kandi kubirabana n'ibiza hamwe n'ihindagurika ry'ibihe, turaza kubanyuriramwo ivyabaye i Dubai, navyo bisa naho vyabaye mu gihugu c'u Burundi. Vyose nagahomera bunwa. I Dubai harazwi ko ari ahantu hoba hageramirwa n'izuba cane, ariko mw'ijoro ryakeye hoba habaye ibintu bidasanzwe. I Dubai hoba habaye umwuzure inyuma y'imvura nyinshi yaguye kuri wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bamwe mu bahinga rero bakavuga ko imvura yahora igwa muri ako gace k'ikigobe c'Abarabu mu kiringo c'imyaka 2 yoba yaguye mu masaha 28 gusa. Mukaza rero no kubona amasanamu y'ivyo vyabaye. Izo nkuru rero zibiri nizirangira turabwira iyi nkuru y'ikinyoma c'umusore yitwa Olivier Irakoze. Nkuko rero hari inkuru zigiye zitandukanye. Ni umwigeme rero ari muri Arabia Saudite abatabariza umukunzi wiwe yitwa Olivier Irakoze. Umwigeme rero afise amakenga menshi kubijanye n'urupfu rw'umukunzi we, yari yumvamwo igifungu, akaba rero vyagaragaye ko cari ikinyoma c'uyo musore yitwa Olivier Irakoze, hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye twabatohoreje muri aya makuru. Muraza kubikurikira, ntimuze gucikwa. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye ikaze, ntimuze gucikwa. Hashizweho umurwi w'igihugu wiga ibijanye no gukinga hamwe no guhangana n'ibiza n'isibe. General de Brigade de Police Anicet Nibaruta niwe arongoye umurwi ugizwe n'abantu 17. Colonel de Police Nzambimana Richard nawe akaba ari umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uwo murwi, nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yo kwa 12 Ndamukiza 2024. Hagaragaye rero itangazo canke enquete rigena abo bantu mu mabanga. Umenya ko rero mu bushikiranganji bujejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu ufatikanije n'ishiramwe mpuzamakungu bwaraye busohoye urwandiko kuri wa 16 Ndamukiza bumenyesha ko Burundi buri mu bihugu 20 bibangawe n'ikiza gitewe n'ihindagurika ry'ibihe kw'isi El Nino, aho mu Burundi imvura nyinshi yatumye haba imyuzure n'inzuzi n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika. Muri abo bantu rero bari muri uyo murwi wa mbere twababwiye President General de Brigade de Police Nibaruta Anicet, Secrétaire Executif ni Colonel de Police Nzambimana Richard,
hari Monsieur Katiyunguruza Anselme, Monsieur Niyonzima Jean Bermas, hari Monsieur Ndayizeye Faustin na General de Brigade de Police Nirampema Menedore. Abo bose ni abamambure b'iyo komite. Abandi mwomenya mu bamambure harimo General de Brigade de Police Manisha Emile, harimo Colonel Masumbuko Epitas, harimo Monsieur Ngenzirabona Augustin, harimo General de Brigade Barandereka Teresfor, hari Ambassadeur Sindayigaya Gaudence, hari Monsieur Ngendakumana Pascal, hari Dr Nkunzimana Athanase, hari Dr Nkengurutse Liliane, hari Engineer Nyandwi Vestine, hari Engineer Manirakiza Prote, Engineer Ndayirukiye Diomede. Bose rero bakaba ari abamambure. Ivyo byose rero ni muri ya ntumbero yo kuba barwanya ibiza n'isibe, cane cane ku kibazo kiriko cibonekeza muri iyi misi mu gisagara ca Bujumbura. Urwo rwandiko rukavuga ko igihugu hamwe n'abo bafashanya mu iterambere bakeneye uburyo bwo gufasha vyihuta abantu bagera ku bihumbi 306 bose bakozwe ko n'ibiza bitandukanye birimo imvura nyinshi hamwe n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika. Si mu Burundi gusa vyoba biri, ahubwo ni Dubai nabo barageramiwe, baraye mu myuzure nyuma y'imvura nyinshi yaguye kuri uyu wa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Bamwe mu bahinga bakavuga ko imvura yahorirwa muri ako gace k'ikigobe c'Abarabu mu kiringo c'imyaka 2 yose yoba yaguye mu masaha 28 gusa. Akaroni ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Dubai, mu kibanza kingana na metero 1 harangwa amazi abarizwa mu maritiro 160. Urujya n'uruza rwarahagaze muri uyo mwanya, bikavugwa ko indege 100 zari zitegekanijwe kuguruka kuri ico kibuga c'indege zabujijwe mu kiringo c'iminota ishika 25. Tubutse ko mu turere dutandukanye harimwo n'agaherereyemwo Burundi bwatuye n'ikiza El Nino, naco niyongerekana ry'ubushuhe mu gice c'ubuseruko bw'ibahari Pacifique. Ibitero bugaragwa mu turere tumwe tundi tukarangwamwo imvura nyinshi harimwo n'aka karere ka Afurika y'ubuseruko. I Dubai rero muri ayo mafoto muriko murabona niko vyoba vyifashe. Twabibabwiye rero kuko hari abenegihugu vyoba vyatangajwe ko bagiye kwimurirwa imubimbi, ni muri ya ngingo n'ubundi yo kuvana abantu mu Gatumba. Benshi bakibaza rero iyi ngingo zoba hazafashwe, nuko igishoboka ari uko no kubomora mu Gatumba navyo bishoboka kuko abantu bagiye kwimurwa bose. Abenegihugu rero bomenya ko mu Gatumba atakiraho kuba, ahubwo ngo bakwemera bakayimuka bakaja kubaho Leta iriko irabategekaniriza nk'uko vyashikirijwe na Martin Niteretse, umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu, mw'itangazo yashikirije afatikanije n'ubuserukizi bw'ishirahamwe mpuzamakungu ifatiye ku ngaruka z'ikiza El Nino, aho yamenyesheje ko Leta iriko iratunganya ikomine ya Mubimbi iri mu ntara ya Bujumbura ngo izokwakira abo bateshejwe izabo biturutse ku myuzure. Yagize ati murazi ko amazi ari rubura kigongo ateye adasubira inyuma, Abanyagatumba ntibemere nyabona bimuke kuko barageramiwe n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Umushikiranganji Martin Niteretse akaba yateye akamo abasanzwe bafasha Burundi kubanguka mu gutabara, amenyesheje ko ibibanza vyegereye ikiyaga Tanganyika atari ivyo kubamwo, aburira abenegihugu baba hafi y'ikiyaga bose kwimuka vuba cane kuko gushika mu kwezi kwa Rusama k'uyu mwaka ikigo Ijebu camenyesheje ko amazi azobandanya yiyongera aho kugabanuka. Muri ya nkuru twababwiye mu buryo bw'imfunyapfunya ko tuza kubagezaho ikinyoma c'umusore yitwa Olivier Irakoze. Hari inkuru rero ivuga urupfu rwa Olivier Irakoze. Hari umwigeme rero yavuze ko Olivier Irakoze yiga mu mwaka wa 3 muri Skama kandi bariko bategura ubukwe bwoba itariki ya 17 ukwezi k'umunani 2024. Olivier yasezeye umukunzi we ku munsi w'Imana uheze, mubwira ko baduze kuraba umuvyeyi wiwe agwariye Ingozi. Yamubwira ko baduze no pick up y'igisirikare. Inyuma wa mwigeme akaba yaronse ubutumwa buvuye ku mugenzi wa Olivier yitwa Jean Dudu, yamubwira ko Olivier yagize isanganya rya ya modoka, ko yakomeretse cane kimwe n'abandi benshi ko bose bajanwe mu bitaro. Natwe turashoboye vy'ikarusi. Umwigeme rero yarongetse abaryango kumurabira umukunzi we, basanga nta witwa Olivier Irakoze wigeze ahagwarira. Mu nyuma Jean Dudu
bamubwiye ko Olivier bamwimuriye mu bitaro vyo ku Mutoyi kubera ari aremvye, no ngaho abo bigeme, uwo mwigeme rero yatumye barabuza. Asubiriye kurondera Jean de Dieu yaramubwiye ko aronse amakuru ko Olivier Irakoze yamaze gucikana, aca mw'ifoto y'ikiziga ca Olivier, umukobwa yarabarikije hose arabura. Iryo sanganya ry'abasirikare ryaba ryabaye ku munsi w'Imana uheze, nibwo kugira amakenga ko umukunzi we yagandaguwe. Olivier Irakoze si umusoda. Matohoza rero abantu benshi bakoze harimwo na Pacifique Ninahazwe, akaba atangaza ko baronse umwidondoro wabo. Akaba rero yaravuganye n'ababanyi be, bamwigishije, abo biganye, abagenzi be n'abandi. Mu nyuma rero bivuganiye na Olivier Irakoze ubwiwe. Olivier Irakoze aravuka mu Gasura muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi. Ni umuntu yize mu mashuri menshi cane, yaravuze ko yize kw'ishuri ritoya rya Gisha, mw'ishure ryisumbuye ry'Ibuye, kuri lycée communale Gisha, muri lycée municipale Kamenge, muri lycée municipale Nyabagera, kuri irindi shure ry'imyuga kuri Université des Grands Lacs. Akazi kiwe nako gutanga ivyigwa vyo gufasha abana mu mugoroba batashe. Ikinyoma ca mbere ca Olivier kijanye n'imyambaro y'igisirikare akunze kwifotozamwo mu gihe hari abo yemeza ko ari umusirikare. Akaba rero yemeje umukunzi wiwe ko yiga mu mwaka wa gatatu wa ISCAM. Olivier Irakoze abwiye Pacifique Ninahazwe atigeze bamusoda, yanavuze ko 2020 yagerageje kwinjira mu bisongerezi vy'intwazangabo ariko bitakunze, amazeyo n'indwi imwe gusa baca bamusanga n'indwara ituma atoshobora kwinjira igisirikare. Ku bijanye n'imyambaro y'igisirikare yifotozamwo, yavuze ko ayo mafoto yafashe ico gihe agerageza kwinjira mu gisoda. Umukunzi we rero avyamirira akora agira ati, igihe cose twavuganye kuri telefone dukora appel video kandi aba yambaye umwambaro w'igisoda, ambwira ko ari muri ISCAM. Mu ncamake Olivier si umusoda, ntawe uzi iyo akura iyo myambaro y'igisirikare akunze kwambara. Olivier Irakoze rero akaba ari muzima, we nyene ubwiwe akaba akoresha n'urubuga rwe rwa Facebook, yongera atanga n'inomero ya WhatsApp. Rero avugana n'abamubajije amakuru. Mu mwanya wa mbere yashatse kumvisha ko urubuga rwiwe rwibwe, ko hari abandi bahora barukoresha, ko hari abandi bantu bigize we barukoresha, akoresha amafoto yiwe abajijwe kuri WhatsApp yiwe nayo yigeze kwibwa arabihakana. Aca abazwa rero ingene ab'ivyo Facebook bavuga ko bisa n'ivyo we nyene yabwira umukunzi we muri WhatsApp, yabuze inyishu. Ku kijanye n'ifoto y'ikiziga ciwe yararungikiwe umukunzi wiwe Olivier Irakoze, akaba yaravuze ko abayirungitse bayivye kuri Facebook yiwe. Olivier akavuga ko rero ifoto yo mu mwaka uheze ko yigeze kugira isanganyiraja mu bitaro, baca bamushiraho bandage mu maso. Akaba rero bamweretse no ngaho hariko harabesha, mu gihe biboneka neza ko ari we yakoresha urubuga rwe rwa Facebook, kandi urungitse ifoto akaba ari ururwo yari yahaye umukunzi wiwe umugenzi Pafe, akanitwa ko ari nawe hazobabera muhagarikizi ku bugeni. Kuva uwo Parira yatanze ubutumwa bw'isanganya rya Olivier ntiyigeze agaruka kuvugisha umukunzi we. Yagarutse kumurondera ari uko abonye inkuru Pacifique Ninahazwe yanditse mu gatondo. Ivyo byose rero birerekana ko Olivier na Jean de Dieu bakoranye ico kinyoma. Tubakengurukire cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV. Basabe kugira rero mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko. Imana ibahezagire, turaza gusubira mu yandi makuru.